Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imboresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mbanje kubipfuriza igitondo cyiza nshuti munywanyi wacu kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri mumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi kuri irigenekerezo tugiye tubashitse ko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi bikamunyuma zuko President P.Ndayishimiye ku munsi w'ejo nyene ariho yafata ingingo ikomeye cyane yo gufata urugendo rwe rwa mbere yerekeza mu gihugu ca Gabon. Ni munyuma zuko ayo makuru akomeye cyane yemezwa nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu aho bamenyesha yuko hari amasezerano akomeye cyane President P.Ndayishimiye yaheruka rero kugira yemeza yuko hamwe n'abahanuzi biwe rero atayindi ngingo izosubira gufatwa mu nyuma zuko umutekano wa President P.Ndayishimiye umwanya ku mwanya rero uriko urahindagurika. Tubabwije amakuru na cane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu tugera tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido biraboneka yuko rero ibi vyose bibaye mu nyuma z'amajambo akomeye cyane President P.Ndayishimiye aheruka gushikiriza ajanye nuko rero igihugu kibanye c'u Rwanda coba giterera mu gwinyeshamba Raid Tabara. Mbibutse yuko nubwo biruko ico gihugu c'u Rwanda coco cyamagiyamireza kure ayo majambo akomeye cyane ya President P.Ndayishimiye yo kwagiriza u Rwanda kuba nyene go barutanga imfashanyo hamwe n'ibindi bitandukanye amabiro n'ibindi bitandukanye ku mugwinyeshamba imyimenyerezo rero nk'iya gisirikare n'ibindi President P.Ndayishimiye yaruka gushikiriza u Rwanda rero rukiyamiriza ivyo vyose kure President P.Ndayishimiye yashikirije. Dufatiye kuri ayo makuru ntivyatevye President P.Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo gupfunga imipaka ihuza igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda amenyesha yuko rero ivyo vyose bigiye guhagarara. Mbibutse yuko no mu misi yaheze yari yatanze kandi yari yateguje ivyo vyose aho nyene yavuga yuko rero u Rwanda rugiye guheba imikeke rukaba rugiye guheba indagara n'ibindi bitandukanye hamwe n'imigenderanire myiza hagati y'abarundi n'abanyarwanda nk'uko amasoko yacu avyemeza. P.Ndayishimiye rero akaba atari gakeyi yatangaje yuko rero kuri ubu ngubu rero u Rwanda goba ari ugwiyorobetse nga mu gihugu cacu Burundi aho nyene yemanga ashigikiye President Felix Antoine Tshisekedi wa Congo amenyesha yuko rero ari we mugenzi wiwe umwe rudende afise mu nyuma zuko rero atangaza yuko igihugu coco c'u Rwanda coba nyene ari umwasi umwe rudende. Nubwo biruko abanyepolitiki batari bakenga mu gihugu c'u Burundi bakaba rero bemeza yuko P.Ndayishimiye yoba yarihenze ku bikorwa bitandukanye byo kugerageza rero kugara iyi mipaka na cane ko bica biboneka yuko abanyagihugu bobo tutanezerejwe n'iyo ngingo. Dufatiye kuri aya makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi mugabo ndakubwire President Felix Antoine Tshisekedi yasubiye gutuma ko abandi basirikare mu nyuma zuko rero P.Ndayishimiye wewe umwanya ku mwanya ashobora guhagarikwa umutima na bamwe mu basirikare batari bakeyi aho nyene bimenyeshwa yuko rero bamwe mu basirikare bahejeje gutegura ikintu gikomeye cyane President P.Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nayo ayandi makuru bikaba mu nyuma zuko rero ari amakuru rero ariko arakwiragizwa ku ngabo z'igihugu kibanye c'u Rwanda RDF. Nayo makuru aje mbere muze kunyemera rero vyose tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma y'ijambo rikomeye cyane mu masengesho kadundura umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda yitavye. Muze kunyemera vyose tuze kubashikiriza iryo jambo rikomeye cyane aho nyene hari ijambo rikomeye cyane ryaheruka gushikiriza umukuru w'ico gihugu c'u Rwanda President nyene cubahiro Paul Kagame. Nkuko amasoko yacu avyemeza mu vya gisirikare biremezwa yuko rero hari abasirikare rero badasanzwe binjiye ngaha mu gihugu cacu Burundi aho nyene biriko birikekwa nanone ibikorwa vyinshi cyane aho nyene biboneka yuko rero yoba ari operation yateguwe. Dufatiye kuri ayo makuru biraboneka yuko rero umugambwe CNDD-FDD hahora nanone hategerezwa kuba nyene hafatwa ingingo ikomeye cyane ariko rero umunyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi wa CNDD FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo hakabamwo amatati hagati yiwe rero n'umukuru w'igihugu bikaboneka yuko ho bagiye kuba ikintu gikomeye cyane. Abo basirikare rero bakomakomeye batamenyerewe ngaha mu gihugu cacu Burundi na cane ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bo rero bamukangehe muze kunyemera vyose tuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane ni yihe nanone
nkuru iriko irakwiragizwa ngaha ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye yemeza yuko abo basirikare batamenyerewe buba baturuka hirya nino nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ese koko bari abasirikare baturuka mu gihugu kibanye c'u Rwanda yoba ari abo mugwi w'inyeshamba Red Tabara canke se bo ari babandi bagerageje gutembagaza ubutegetsi? Yoba ari abasirikare b'u Burundi bariko bariyorobeka mu bikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko bo bagaragaza ubuhemu bwa Perezida Ndayishimiye canke rero vyoba ari ibindi bitandukanye? Muze kunyemera tuze kubitanga ko umuco mbibutse yuko nubwo biruko Ndayishimiye rero umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba. Nubwo biruko mu minsi yaheze ubwo Perezida Ndayishimiye yashikiriza ayo majambo akomeye cyane no mu nyuma agaca yugara imipaka, abanyagihugu rero nakatari gakeyi bamenyesheje yuko igihugu cacu Burundi coba kigiye gusambuka mu nyuma z'uko rero uruja n'uruza rw'abantu atari bakeyi. Biboneka yuko rero ibintu vyaba bigiye kubandanya bimera nabi cyane. Dufatiye kuri ayo makuru, igitangaje kurusha vyose nuko mu gihugu c'u Rwanda bobo bashikirije yuko rero abarundi bari muri ico gihugu bakwiye rero kuryama bagasinzira mu nyuma z'uko rero abanyarwanda bari ngaha iwacu bobo bararaye ntibuca, aho nyene bamenyesha yuko rero umwanya ku mwanya bashobora kugabwa ko igitero bivanye rero n'amajambo akomeye cyane Perezida Ndayishimiye yaruka kugirisha ku munsi w'ejo mbere yuko afata urugendo yerekeza muri Gabo nk'uko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero tuze kugaruka kuri aya makuru n'ayandi ariko arakwiragizwa kandi tuze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi biriko birakwiragizwa irya nino. Mbibutse yuko Colonel Senateri Riveri Yandikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD wewe adashigikiye uruhande rwa Perezida Ndayishimiye, aho biboneka yuko rero nga mu gihugu cacu Burundi ibijanye no kutavuga rumwe na Ndayishimiye ari ibintu rero biteye ubwoba, aho nyene n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ivyabereye muri Zanzibar vyari ibintu biteye ubwoba kandi vyari bikomeye cyane. Muze kunyemerera navyo nyene tuze kubikomoza ko muri ya makuru akomeye cyane twabateguriye ubwo nyene yariko nanone ararabana atari hakeyi bivanye nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yari kumwe rero nabo Perezida Ndayishimiye yita abanzi b'igihugu cacu c'u Burundi mu nama ikomeye cyane no mu birori Zanzibar nk'uko amasoko yacu avyemeza. Dufatiye kuri ayo makuru, Ndayishimiye niwe nyene yari yatumiwe muri iyo nama ariko yaciye arungika umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bivanye nuko rero Ndayishimiye yarazi neza yuko abanzi biwe bazoba bitavye iyo nama. Tuze gufatira kuri ayo makuru kandi tuze kubigaruka ko vyose mu buryo bw'idonido, tuze no gutanga umuco kuri ivyo vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi biriko birakwiragizwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mu nyuma rero reka dutangurire kuri iri jambo rikomeye cyane nanone ririko rirashikirizwa. Turibuze rero no gutanga umuco ku makuru akomeye cyane ku Murundi na cyane aba mu makungu ajeje gushikiriza n'abandi batari bakeyi. Ubwo nyene turibuze kumviriza ijambo rikomeye cyane ry'abanyamugambwe CNDD-FDD n'abandi bo mu yindi migambwe. Turibuze kumviriza rero intahe y'abarundi nanone bari muri ico gihugu kibanye c'u Rwanda. Turibuze kumviriza kandi dutange umuco ku makuru nyakuri. Ndayishimiye rero ahatwe kugandagurwa muri aya masa ubwo nyene atari ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ninde yoba yishe inyuma y'iyo mugambi? Turibuze rero no gutanga umuco kuri izi ngabo zinjiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, hariko nyene harikekwa yuko ubwo banigishikari vyose ku gisirikare cacu, aho biboneka yuko umwanya ku mwanya rero hashobora kumvikana inko zikomakomeye ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Ndayishimiye mbere yuko yoshika ngaha mu gihugu cacu Burundi. General Prime Niyongabo arongoye igisoda cacu Burundi yo bari mu mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye, akaba yaribonekeje mu bikorwa bitandukanye yo gutuma Ndayishimiye abandanya yihenda. Turibuze kubigaruka ko reka rero dutangurire kuri iri jambo rikomeye cyane, mu nyuma turaza kugaruka tuvuga kuri ayo makuru andi arakwiragizwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Mbaye ikaze. Ni umubabaro n'agahinda, ni ibintu bibabaje cyane. Nibaza ko umurundi wese n'umunyarwanda ndetse n'umuntu wese wo muri East Africa akwiye gutera ivyatsi, kuko ibihugu biragiranira ibibazo, biragiranira kutumvikana, ariko hariho inzira nyinshi zo gukemura ibibazo badatumye abanyagihugu barasanzwe batubitse uwavubi bongera kubabazwa.
kuko Uburundi nk'igihugu ca nyuma gikenye ku isi, abanyagihugu bacu batubitse ubavubi kandi bakihangana kuko murabona ko ata myigaragambyo ntaki, abarundi baratekanye. Rero perezida na leta yiwe kuvyuka bagafata ingingo yo gufunga imipaka si uguhima u Rwanda, kuko abaza guhomba cane harimwo abarundi bari basanzwe bakoresha imipaka ihana urubibe n'u Rwanda. Hari video mbonye hejuru amamodoka ari yose yambaye imparati z'Uburundi. Bana vuga ikinyarwanda bana Ayo rudukana amavubi none ngugize no mu mparati vuga ikinyarwanda urakizi imparati ni ibyo byawe plaque. hanyuma bimwe bya rudubikana amavubi n'ibiki byo Gutubika ubavubi no ugusonza ukigumya nyene ubushonje. Gutubika ubavubi nyene ni ugusonza ngo bitubwire mu cane kinyarwanda tuvanye ukigumya. muri ibyo birundi Anyway, bikakaye byo kwa so rero ni ibintu n'ukuri numva biteye agahinda cane, kuko abantu bariko barahomba ni abanyagihugu batoyi cane, ni abanyagihugu basanzwe bifitiye ubukene, ni abanyagihugu bari basanzwe bakora utubizinesi dusanzwe, abari basanzwe bunguruza abantu, abari basanzwe baja guhahira mu Rwanda, abari basanzwe bakora ibintu vyinshi kuko imipaka ikorerwamo ibintu vyinshi, hari bizinesi nyinshi zicaho. Kandi uravye n'izo modoka zose bene zo n'abarundi bagaburira imiryango yabo kubera ko izo modoka zigiye muri iryo barabara rija mu Rwanda. Rero kuvyuka leta ikavuga ngo ndugaye kubera ibibazo bafitanye hagati yabo, kandi uravye neza igihe cose ni Burundi bwerekana ko aribwo bufunze umupaka. Mbega eske u Rwanda goba ata kintu bwungukira ku Burundi? Uburundi bwoba ata kintu bwungukira ku Rwanda ku buryo Uburundi bwamara iyo misi yose aribwo bufata iya mbere kuja gufunga imipaka? Eske nta zindi nzira zoshoboka zo kuganira kugira ngo ibibazo bihari bikemuke, batabanje gusonzesha abantu, batabanje gutuma abantu bakomeza kwinjira mu bukene butagira izina? Ivyo ni ibibazo umuntu uwo ari we wese ashobora kwibaza. Akamo jewe nashaka kugatera cane cane leta y'Uburundi irongowe na CNDD-FDD. Muri ibibazo biri mu Burundi bufitanye n'u Rwanda vyatanguye kuva muri 2015, ariko ikintu kintangaza, hari n'umufasoni Honorable Rosa kare numvise abivuga, ikintu kintangaza cane nukungene impunzi zahungiye mu Rwanda arizo zabaye ikibazo kurusha izindi mpunzi zose zahungiye mu bindi bihugu vya East Africa. Muri Tanzania niyo yakiriye impunzi nyinshi z'abarundi bahunze ibibazo vyatewe no kwiyamamaza muri manda ya gatatu kwa Pierre Nkurunziza. Ariko ntitwigeze twumva Uburundi bwiyama Tanzania, ntitwigeze twumva Uburundi bwiyama Ubuganda, ntitwigeze twumva Uburundi bwiyama Kongo. Aho hose impunzi z'abarundi zari ziri. Vyerekana yuko impunzi zahungiye mu Rwanda umenga zo ziri special. Kanatsinda hari umutegetsi yigeze kuvuga ko abahungiye mu Rwanda batashe iwabo. Vyerekana kariganga muhogo canke rwagwanko leta iyobowe n'umuhari wahoze urwana uvuye mw'ishamba CNDD-FDD. Ivyari vyarabajanye mw'ishamba uno musi baravyibagiye, bizizigwa bamwe muri bo, kuko iyo uravye imvugo bakoresha ukaraba na ideology iri mu rubyiruko, bantu muriko muranyumva mugende ku social media, mostly Facebook, niho urabira fitire y'Uburundi dufise uyu musi. Ni ibintu vy'amacakubiri gusa, za mvugo z'urwanko. Eske abarundi
kuko ibibazo bafise hagati yabo bashaka kubizanamwo abandi bantu batanabirimo, kuko turabizi neza ikibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda cavuye ku bantu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ariko kuki Brussels Airlines gikorera ku butaka bw'u Burundi kandi tuzi abashatse gutembagaza ubutegetsi bakomakomeye bose bibereye mu Bubirigi? Ubwo si vya bindi bavuga ngo imbwa ijya uwizi, ko batarafunga ambasade y'Ububirigi, ko tutarumva imigenderanire hagati y'Ububirigi n'u Burundi vyabaye nabi, kandi Ububirigi aribwo bucumbikiye abategetsi bakomakomeye bari mu bashatse gutembagaza ubwo butegetsi bwa Nkurunziza. Ico ni ikibazo umuntu yibaza. Eske iyi ngingo yafashwe hari ikintu iza kungura abanyagihugu canke abenegihugu nk'uko abasendedefdede babita abenegihugu bari mu Burundi? Hari ikintu iyi ngingo ihava ibafasha vy'ukuri, canke ahubwo hari ibibazo biza gukomera abantu ubukene baraza kubandanya buzura inzara? Perezida nta mupaka akoresha, nta ni mabarabara nta nayacamwo, abana be ntayo bacamwo, abaminisitiri ntayo bacamwo, ariko umunyagihugu wo hasi niwe aza gusinzikara, niwe aza kugira ingorane. Rero tureke hano, numvise abantu benshi bagiye bavuga tureke kubeshana ikibazo c'ubwoko, ikibazo c'abahutu n'abatutsi muri ibi bihugu vyacu kiracyashinze imizi, kandi n'urwanko rugenda rukura. Iyo ugiye ku masocial media mostly nkaraba abana b'abarundi bahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD, ideology bafise buri gihe n'ukwibutsa ivyabaye mu 72 mu 90 na kangahe. Eske murashaka ko tuguma muri kahise? Murashaka ko umwanya wose ivyo bintu byungura iki usivye amarira n'agahinda bikomeza kugwira mu banyagihugu? So rero jewe nasoza mvuga ngo biranagoye yuko iyi East Africa yacu nta nico imaze, kuko usivye agakominike nabonye basohoye nta no gudoma urutoki bavuga ati ikibazo kihari hagati y'ibi bihugu, bavugiye muri rusange. So East Africa ni nkaho umenga haragiye kakadomo, irikiragenda nyine itembagara, kuko ntushobora kumbwira ibihugu birenze bitatu hagati yabyo hari umuriro uri kwaka, ariko ukabona n'abayoboye iyo hajya uyoboye East Africa ninde? Godfather ni wa mugabo wo muri Sudan, n'umwe w'inyariye so umuperezida ni umwe winyarira mu bantu bo muri Sudan. bugende mukaje musebya perezida, ya umuperezida aratushaje, ni wa muperezida ushaje utabasha no gutanga speech yibagirwa n'abaperezida bari kumwe, wa mugani. So nukuri I don't know icyo navuga, ariko jewe reka soze saba urubyiruko. wiriso uretse mbere yo gusoza, sibyo? Reka nkwibariza nyine n'abaturage. Uyu munsi twabonye, twebwe turabizi abarundi bari hano mu Rwanda bari safe kuruta nuko banari safe iwabo, ibyo nta nubwo naratinya no kubivuga. Ibyo yakorwa umunyarwanda wagira icyo akorerwa mu Burundi, nta murundi wagira ikibazo hano mu Rwanda. Tunabonye na mukanya umuvugizi wungiriza wa guverinoma ashyizeho tangazo avuga ko abarundi bahari, n'ufite ikibazo n'uwabuze aharara, ndabizi u Rwanda ruri bumucumbikira akaba ameze neza. Wowe nk'umurundi, abanyarwanda bari mu Burundi ukeka babayeho bate nyuma y'aya matangazo yose? Ukeka bari bubeho bate? Ukeka bameze bate uko ubitekereza? Yaba niba hari abo muziranye cyangwa se niba uko ndavyiyumvira. Of course utanze example, ariko wibuke Fabri, ni ibintu bibiri bitandukanye. Abarundi bari mu Rwanda 90% n'impunzi zahunze iyo leta uno musi yugaye imipaka. So rero impunzi urumva ko umutekano yihungira iyo yizeye ko ihava ironka umutekano.
uranabyivugiye ati bo bashobora kuba bafite umutekano bizeye n'umutekano kurusha oya n'iwabo ngenda mvugira nuko abaturage harabo nibwo byutse mu kanya twaje tuvuga twakiriye umunyamakuru wari ku mupaka avuga ko abarundi bashaka gutaha swati bari baraje mu bukwe bari baraje muri business bari baraje gusura bose bari bapakiye ku mupaka bafite ikibazo cyo bagiye ko bataha iwanyu abo nibo ndi kuvuga bene abo bari baje erega nuko nyene muri politike batavuga byose canke nuko habayeho ibintu je ndavyita n'uburyarya kuva na kera abarundi bagihungira mu Rwanda hari n'imvugo z'abategetsi bavuze ngo bari abagiye iwabo batashe iwabo urumva rero uwo muntu nimba uno musi yugaye umupaka ukaza ngo uje gutaha kubabwira ati ntimwinjira ivyo numva ari hari igitangaza kirimo okay kuko uravye reka ndabivuge ibi bintu abantu banabyumve igihe haba manifestation mu Burundi hari amakartier yarabamwo abantu la majorité baba muri ayo makartier nkuko babivuga yari ubwoko bw'abatutsi bahunze benshi bagiye mu Rwanda abandi baja za Uganda abandi baja sinibaza ni bake bagiye Tanzania hagiyeyo abantu bo mu byaro ba ruguru rero kuba majority y'abantu baba muri ayo makartier ko ni nabo bakubiswe cyane ni nabo ugiye mu ma report yose yatanzwe muri iriya sentare mpuzamahanga ishinzwe gucira imanza bakoze ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'inyoko muntu ayo makartier baratotejwe abantu bahunze bavuga ubutegetsi buhari buvuga ko bahungiye mu Rwanda donc abantu bari mu Rwanda umurundi wese yitwa ko yahunze agahungira mu Rwanda ni nk'ari kibazo kuri leta hari uyu munsi rero uwo muntu nimba bugaye umupaka ugacushora umutwe ngo uragiye urumva ko hari ikibazo ushobora kugira rero akigoro kari kamaze iminsi kariko karaboneka ariko ukabona ibintu bikaba bisubiye irudubi ibintu bikaba bigiye byose nk'aho bisubiye gutangura zero n'agahinda n'umubabaro kuko imiryango myinshi igiye gutatana hari n'abagiye kongera kuja mu bukene bwa bundi burenze reka twumve NGB uri Burundi ra NGB oui turi mu Burundi ego abanyarwanda ngaho bimeze bite sana je nibaza yuko ko abo baba bafise ikibazo ari abantu baba bashaka gusubira mu Rwanda hama no kwibaza yuko abari basanzwe baba ngaha mu Burundi nta kibazo kinini mbona nta bintu none gushaka gusubira iwabo birababereye ikibazo urumva yuko baba bugaye nk'imipaka kandi rero nk'ubu birabagora cyane nko kuja kwitora ubutegetsi nk'ibi nyene ngo bavuga ngo basubire inyuma ico ntigikunda urumva biba bisaba nyene batekereze bagume ngaha mu Burundi sinzi ngene no bivuga gusa abari basanzwe baba ngaha nta gikuba nta byacitse usibye yuko leta inzego z'u Burundi zisanzwe zikarira abanyarwanda nyene kuva na kera kuva muri 2015 kabisa iyo uri umunyarwanda uri ngaha mu Burundi ni ibintu nyene biba bisanzwe nyene tu kuba umupolisi yo kwiyumvira canke undi muntu wese mwiyumviranye gusa pfa kuba uri umunyarwanda kuva 2015 arashobora kugira nabi kandi ntihagire ikintu na kimwe bitwara nyene bigahera uko ariko nawe ubundi abanyarwanda babaye ngaha bameze neza kabisa kiretse nyene abamvuga ati bashaka gusubira inyuma ko imipaka iba yuga anyway mbibutse ko amakuru yandi ya breaking news kuri ibi bintu mushobora kuyisanga kuri Ukweli Times
Ukweli Times ni ikinyamakuru cy'ubukombe, mugenda mukavanaho amakuru yose. Ibi turi kuvuga nimugenda murasoma, nimujye ku ma YouTube channel murabisangaho, yewe n'urukuta rwabo hano rwa Twitter muraza kubisangaho. Ukweli Times baba babishyizeho kandi bakabishyiraho fresh, bimeze neza cyane. Reka manze ndebe ikindi bafite, badufitiye iki. Ikindi badufitiye kuri Ukweli Times, ariko dashboard bamwayineyeho kabisa. Ukweli Times muri Rwanda Day ejo bundi ku bantu bari muri Amerika yabategura icyo bita after party. Rwanda Day after party. Ho, mama nyabo. Twebwe gahunda u Rwanda rufite umutekano, baravuga bati gahunda irakomeje. Abandi bari kwikarakambye barafunga imipaka, u Rwanda ruri gutegura icyo bita Rwanda Day izaba ejo bundi mu kwa kabiri. Ntabwo barikangwa n'imirindi cyangwa n'urusaku rw'imvura iri ku mabati mashyashya. Gahunda zabo zo guteza imbere igihugu no guhura n'abaturage b'igihugu b'abadiaspora nibyo bashyize imbere, no gukomeza kubaka igihugu no gukomeza gufanya akazi kama kawa. So gahunda uko imeze rero, Rwanda Day irakomeje. Ibi ngibi byo gufunga imipaka, bazafunga ikirere, murafunga imipaka. Gahunda ni ukujya Washington DC, mwe muri gufunga umupaka wo mu Kirundo kugira ngo isambaza n'injanga bitambuka. Oh, ariko reka nkubwize ukuri, DC Rwanda Day iri tayari, barimo gutegura. Mwebwe nigeze kubona perezida w'u Burundi yari yaje muri Amerika, ahurira n'abaturage ku kabuga k'umupira, yari agiye kureba. Ngwino wowe mukora urugendo shuri babereke ukuntu habaho ibintu nka Rwanda Day, bashyiraho ka ikanisi, abaturage bazana amadevize mu gihugu. So ubwo abangaba bari mu bindi, Rwanda Day irakomeje, irarimbanije mu kwa kabiri ejo bundi Washington DC, urumva. Hanyuma nimuza bazayitabira, tubabwire ngo icyerekeranye n'umutekano uradadangiye. Ntabyo nzi, ibi ni ibyifuzo by'umutindaro nk'umutindarota. Ibi ndi kuvuga ndi kubivuga nyine nk'umuntu nyine ko ntacyo nshinzwe, di simple individu. Ariko nk'uko umuvugizi w'igisoda cy'u Rwanda cyangwa cy'igisirikare cy'u Rwanda yabivuze, umutekano uradadangiye. So niyo mpamvu ubona ibi ngibi ntabwo babifatira umwanya, barabizi, baba barabiteguye. U Rwanda ubundi rutegura, nuvuga ngo aya masaha u Rwanda ruri gupulaninga, ubuyobozi bw'u Rwanda buri gupulaninga ibikorwa bizakorwa muri 2050. Senkani nibyo bibereyemo. Ibyo uyu munsi babirangije kera nko mu myaka 10 ishize, nibwo bateguraga ibiri ku uyu munsi. So u Rwanda ruba imbere mu bihe aho Burundi u Rwanda rwo ruba imbere mu bihe. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu u Rwanda ruri guhangana n'ingaruka z'ibibazo n'ibiza muri 2050. Ibya 2024 ibi ngibi babiteguye mu myaka 20 ishize. Ariyo mpamvu nabwira ati nimuryame, mugende munywa amata, murye ibirayi byokeje mu ruhengeri, muryame, musinzire, musure, murarinzwe. So rero niyo mpamvu ubona gahunda ni ukukurwa iki kirere bakajya Washington DC. So rero ejo bundi iyo bita Ukweli Times bateguye after party ya Rwanda Day, izaba ari akasamutwe. Bantu nta rungu muzagira, muzaryoherwa, tuba turi kumwe n'ibyamamare bya kasamutwe bizabasusurutsa. Hagashya after party izaba ari akasamutwe, ntimubure. Ibindi byerekeranye n'amakuru wabimenyaho, wowe uzajyayo cyangwa uzoherezayo umuntu, genda ujye kuri Ukweli Times, ugende urahasanga ibintu biryoshye. You will take me later, mugende mucekige murebe. Ikindi mbibutse ko dufite space yihutirwa izabaho ejo bundi ku bantu batuye muri Canada no muri Amerika, uburyo mwagira assurance de maladie. Dore ibihugu byanyu ntabwo mufite umutekano uhagije, special abarundi, muze tubigisha ukuntu babona assurance kandi nzi ko muzabyishimira. So ngayo nguko. Ariko iyi after party ahantu wayisanga nta handi uretse kuri Ukweli Times. Muyijeho, mugende mujye kuri YouTube channel yabo, babivuzeho. Website yabo buriya ntabwo mujya muyisura, iryoshye kurusha igihe, kuko muhasanga inkuru za kasamutwe. Hari ukuntu rero iriya page ugenda kuri Ukweli Times ugahita ushyiraho notification ku buryo uzajya ugenda ugasura inkuru zigahita ziza iwawe, ukayamenya mbere. Ngayo nguko. Aha, NGB ufite ikindi kintu uvuga? Ego. Ibi bintu biriko biraba kuri ibi novuga kuri perezida
akantu gatonya no nagira mvuge ko urumva sinzi ko imvugo nobivugamo novuga ko perezida yoba amerewe nabi n'aya makasosiyo ariko araba ngaha nko kubura igitoro mu Burundi nta gitoro, mu Burundi nta makara, komeza nta ubwanuke sukari. barakumeza ese simperuka uri intuza wowe ibyo bigambo rw'uburutu ruri mu gihugu barakukona Ni amazi eh? oya ni ibintu biboneka, ni ibintu biboneka, nta mazi, nta sukari, nta gitoro. uri i Burundi wa mugabo ubwiza ukuri uri oya none urashobora kuvuga ikintu uriko urabesha hama umuntu akakuronderera ku kintu wavuze wabesha, ariko ndiko ndavuga ibintu bihari. Ubu ngaha mu Burundi kugira uronke igitoro unarose naho kiri uratonda nk'iminota nka 50 ingaho ko myinshi. Rero niyo mpamvu ndiko ndavuga yuko ibi bintu byo kugara imipaka nta kamaro na kamwe, ahubwo je mbona nyene ari nko gusamaza abanyagihugu. Urumva kugira nyene iyi pression sociale tuba twagize, urumva twashize ko nyene nka perezida tuvuga ati ibitoro ibiki bikorana ko byari bimaze iminsi nyene byinshi bibavuga nyene nibi bintu byo byinshi nyene tugasanga nyene ni ya politike yo kuraba ko nasamaza abanyagihugu bahugire mu bindi. Ni kuvuga ko nk'ubu shatuza duhugire bugaye imipaka woroke kugara imipaka, urumva ni ikintu cyabaye 2015 n'ubu cagize iki. Je nibaza yuko natwe siyo ngorane dufise ngaha mu gihugu kabisa, siyo ngorane dufise. Ntibisamaza abantu nabo bisamaza, biza kubasamaza nyene benshi babibereye mu gihugu hanze y'igihugu canke iki. Naho ubundi nobwira ko abarundi bari interieur nyene shashe kintu, urumva pression ntiyahagarare ntiyahagarare kuko dukeneye ibintu byinshi kugira igihugu nyene kimere neza. Nibyo novuga ni nko kujijisha kabisa, ni nko kujijisha nako abantu nyene baca baza iki. Hari n'abantu usanga bariko baraza bavuga ibintu by'imipaka usanga atari bwanajabuke canke yumvire no kugera, ariko nuko bifise impact nyene ku banyagihugu bari basanzwe babikoresha bato bato. Rero nico novuga kabisa, mu Burundi hakenye ibintu byinshi. Ikintu rero c'imipaka kuba cugawe je mbona nko kumenga nyene ibintu bisanzwe, ahubwo bareke abantu bashaka gutaha batahe binjire, hama abandi basohoke, hama natwe klasema igihugu turiko iguma ari irya nyene, ababosi ba mbere kw'isi tukara imipaka yacu. Nuko nico nari nshaka kuvuga nyene, nta bindi byinshi. Murakoze. aho ngaho abanyarwanda umutekano wabo umeze ute nonaha? nakubwiye aha nkaho mperereye nta muntu n'umwe bariko bariruka ko vraiment ngo bariko barakwiruka ko ngo kubera uri umunyarwanda. Mfise nyene usanga ufise nyene n'abaturage, kuko hano sanzwe mba haba abanyarwanda benshi kabisa, haba abanyarwanda benshi. Nta gikuba cacitse, usibye yuko gusubira mu Rwanda ariko udaciye mu ndege, ico kintu nikibaho kabisa, ukora mu mutwe nicobaho. Gusubira mu Rwanda nigikunda vraiment. Minashangara. Thank you so much my brother, kandi nugira ubona nuko mutwito turakundana, ibi bya politike bizavaho. Alright, so abantu bari kumbaza ni Ukweli Times, wandikemo Ukweli Times official urabibona, mugende mucekinge biriyo. Reka mbashimire, mwakoze cyane abantu twabanye, twize byinshi, tumenye byinshi, amakuru menshi. Urakoze kuduha amakuru uri Bujumbura, ukomeze kudukurikiranira n'ubu n'umunyarwanda urimo guhohoterwa, utubwire tuvuze induru dusabe kurekurwa kwe. Reka mbashimire. Thank you so much. Thank you everybody. This is was Godfather, nakoze space ndwaye ndarembye.
urumva nakoze cyo cyangwa mwuka tsindwa mwe ko mumbwira ngo murankunda ni gute ndemba simbona umuntu uza kundwaza ibihumbi binkurikira ndakora space mugahorora murenga 400 narwara nkabura umuntu ntuma amazi yo kunywa sha ubu nta mukobwa uranga hafi umwana w'umukobwa muto ukandeba ndarembye ntago muri kumva ukuntu nimeze simpumeka nabuze umwana w'umukobwa ushobora kuza ukambwira ati Godfather hano nabonye abakobwa banyandikira bakambwira ati Godfather ngiyewe natwitiye ijwi ryawe maze guhamagarwa n'abakobwa barenga bange bambwira ati Godfather ngiye naratwite nari mfuye iyo ntagira ijwi ryawe naragutwitiye mbere nibyo seriye na we Fabrice wo kopari baratwita bagatwitira